Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba BM4 News mu nkundire ndabaramutse ndabahe n'ikaze muri kino kiganiro cacu cyo kuwa 11 Rusama umwaka wa 2026. Imbere yuko twinjira mu kiganiro cacu nyezina ndibaza murabona kano ka video twacishiririjemo, urabona neza yuko ari umunezero na kamwemwe kabene gihugu bo mu bice bigiye bitandukanye. Zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zari zisanzwe zarifatiye, ariko murabona inyuma yo kuhava yuko abene gihugu, abanyeshuri, ababibi, abakecuru ndetse n'abatama bakiranye umunezero cyane kugwa ry'abasikare b'igihugu cy'u Rwanda muri buno buce twagiye turababwira za Sange, Ruberezi, Ruvungi, Katogota n'ahandi henshi twababwiye ngaha muri Plene Rusisi. Kamanda ndabashiremo kandi kwa video kugira ngo murabe ukungene umunezero ndetse no kuryoherwa kwari kuri no munsi w'igenekezo rya 11 neza na neza muri Plene Rusisi. Aha mubona neza yuko n'abene gihugu batari bake batatonze mu bikorwa byabo, abanyeshuri batari bake batigeze batonda kwiga kugira ngo bashobore guserebura canke kuryohererwa uno munsi wo kwikura ko inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Turaje tubabwire ukungene bimeze, icyatumye zino nyeshamba aho zigenda ndetse naho ziriko ziraje. Twababwiye neza yuko tuja kubabwira aho zino nyeshamba ziriko zirava, ibiriko birahakorwa canke abaciye baja kuhokipa. Kano kanya twamaze kuronka amakuru yemeza abamaze kuba bashikiro gatanu kugira ngo bashobore kuhokipa ivyo bibanza ndetse n'ivyo bice zino nyeshamba z'u Rwanda zari zaramaze kwigarurira ku nguvu. Karenda bashyemo ka video murabe ngene umunezero wazindutse ngaha mu buseruko bw'igihugu cyangwa neza na neza mu buce inyeshamba z'u Rwanda zari zarigaruriye. Mama jambo. Unafurahia nini? Nafurahia kachuma ende balienda. Banani balienda? Mama jambo. Sana baba. Unafurahia nini? Ninafurahi kuona MTM wanatoka ndani ya mji wa Sange. Utauni ya watarudia tena watoke waende tuwataki. Hapa ni Sange bondeni mwa mto Rusisi. Wananchi wamekuja kushangilia kuingia kwa jeshi la taifa FARDC katika mji wa Sange. General kamanda wa jimbo la 33 wa kijeshi ameingia, amewasili tayari. Hivyo wananchi wanazidi kuimba na kushangilia wa jeshi la taifa wakiona na kusikia namna hii. FARDC tayari wamejaa hapa, unaona tayari kamanda wanapokea wananchi. Yes, nkuko mubibonye uwo wari umunezero no guserebura intsinzi y'abakongomani, kubona yuko inyeshamba z'u Rwanda ziriko zirava muri buno buce buri mu buseruko bwa Kongo. Nubwo ivyo biriko biraba ahagiye hatandukanye, nticabujije neza yuko imigwano izindurira mu bindi bice bigiye bitandukanye bo ngaha mu buseruko bwa Kongo. Muri kino kiganiro turaje tubabwire imigwano aho yazinduriye ndetse n'ubuce bwagiye buraberamo imigwano, nubwo two turabona hamwe aragahengwe inyeshamba z'u Rwanda ziriko zirava mu bice zari zarafashe. Ni muri Sange yabohowe hakoreshejwe
inguvu zidasanzwe za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko bimaze kumenyekana, aho abanyagihugu bakiranye umunezero mwinshi ubwo gutsinda kw'abakongomani, aho muri Sud Kivu havuga ko abazalendo bamaze kugira isange inyuma yo kwimuka kwa M23. Umutekano muri ako karere uracyari muke cyane cyane muri Plaine de la Rusizi muri Sud Kivu nk'uko amakuru ava mu bene gihugu abivuga. Hariko haraboneka ukwimuka harabonetse ukwimuka kw'abagwanyi b'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda mu ijoro ryakeye ryo kuri uyu w'Imana rishira ku wa mbere igenekerezo rya 11 Rusama mu gisagara ca Sange no mu micungararo yaho. Ahagana isaha imwe zo mu gatondo abene gihugu benshi bavuga ko bamaze kubona abasirikare ba FARDC bifatikanije n'abagwanyi ba Wazalendo n'ingabo z'u Burundi mu gisagara ca Sange hamwe no muri groupement ya Kabunambo na Kigugwe. Ayo makuru nyene avuga ko kandi cicaro gikuru cari cashinzwe aho bitwa muri Kinanira ku nyubakwa za zishakuruwe lodge, ubu coba gisigaye ata muntu n'umwe akirimwo. Imvo zo kuva aho kwabo bagwanye hamwe n'ingene ibintu vyifashe ku rugamba biracarindiriye kwemezwa ku mugaragaro, kubera ko haba ku mpande zose nta numwe aratangaza yuko zino nyeshamba zamaze kuhava. Leta yaho ntakira ivuga ko ari kinyeshamba zo ntazo zivuga ko mugabo bariko baraboneka batekera ibirago bazinga kabisa, biboneka yuko bariko barimura ivyo bibanza nyene bavuyemwo. Amakuru tumaze kudushikira nuko abahibu b'abasikare b'igihugu ca Kongo bagwana mu ijoro nabo bamaze kuba bahashika aha neza na neza, bariko baratembera muri Ruvungi aho novuga yuko zasange zose bamaze kuba bahashika. Abagwanyi ba Wazalendo nabo ni babandanya kuja muri Ruvungi aho novuga yuko ari ubuce bwari busanzwe burimo izino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Aya makuru yose na makuru y'umunezero na makuru y'ivyishimo ku bakongomani, kubera ko byaboneka neza yuko bari banyotewe intsinzi canke bari barafashwe cyane n'izinyeshamba z'u Rwanda zarigaruriye bino bice byo mu buseruko bw'igihugu ca Kongo, cyane ibihanamiye igisagara ca Uvira no mu micungararo mu misozi y'igisagara ca Uvira nk'uko amakuru yacu abandanya abivuga. Ariko kugeza ino saha hari amakuru avuga neza yuko amwe mu mabarabara ava mu gisagara ca Uvira aja muri Bukavu yamaze kuba afungwa vy'agateganyo, kubera ko umutekano n'ubundi utarizegwa ijana kwijana. Amakuru tumaze kuronka yizewe, uno muhari w'inyeshamba z'u Rwanda wamaze kuba uhungira neza na neza muri Kamanyora, ariho bazingiye ibirago. Biboneka neza yuko bagiye ubutakigaruka, ariko nubwo tudashobora kubizera 100%. Tumaze kubona byinshi ariko baravuga ngo turagiye, ariko bikarangira zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda twongeye kuzibona mu bice ziba zarafashe cyangwa mu bice zagarutse nk'uko amakuru yacu abandanya abivuga. Ibindi twobabwira imbere ko tugaruka ngaha muri mu buseho bw'igihugu ca Kongo, muri Ituri naho imigwano ntiyoroshe, aho FARDC yirukanye ADF naro mu buce bwishi ku murongo wa Ituri aho bitwa Uwele. Ingabo za FARDC zabandanije ibitero vyazo kubagwanya ibiterabwoba ba ADF naro mu karere ka Mambasa muri Ituri kuva igenekerezo ni ibitero byatangwa igenekerezo rya 5 Rusama mu bice bigiye bitandukanye neza na neza ngaha ku butaka bw'igihugu ca Kongo. Twababwiye yuko tuza kubabwira byinshi kubijanye n'amakuru ariko aracishikana kuno munsi, ariko twabwira neza yuko aha muri Kamanyora niho bamaze kuba biyestara, nta wuzi kigiye gukurikira, ariko amakuru yizewe nuko tumaze kuronka nuko bavuga yuko bo basigura yuko bagiye kubahiriza bya birometero 75 bava aho bari barafashe neza na mu gisagara ca Uvira muri bukaba bagifata Uvira. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabategetse kuva muri ivyo bice bagije ku birometero 75, rero bavuga yuko ari vyo uno munsi ko bararinda canke ari vyo bariko barubahiriza kugira ngo ibiganiro vyatanguye kuri uno munsi canke uno munsi niho hari hateganijwe ya nyuma yo kuva mu bice bafashe kugira ngo ibiganiro bishobore kubandanya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarababwiye ko atakubandanya ibiganiro mu gihe batazoba bubahirije ivyo bari basavye cyane kuva mu bice bari bihagiye mu misi irenganya. Aya makuru yizewe kandi
dukomeza kubatohoreza agiye atandukanye ibinyamakuru bigiye bitandukanye cyane bikomeye ku isi vyagiye vyandika kuri ino nkuru aho nka BBC gahuza miryango bagiye bandika amakuru avuga yuko nubwo ibi bimeze uko amabarabara ava muri Uvira aja ava hariya neza na neza ava muri Uvira yerekeza muri za Bukavu atabwa ariko arakora kubera ko hamaze kuba hugagwa na FRDC kubera ko umutekano waho atabwo wizewe neza nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Rero nta wamenya igituma yuko baciye bugara nino barabara nta ni route nationale nimero 5 kumbure tubaza kumenya ivyinshi vyihishije inyuma yo kugagwa kwa rino barabara. Ikindi twabwira nuko imigwano hari ubundi buce iherereyemo nubwo tufite amakuru avuga yuko M23 bariko barimukira muri Kamanyora bava mu cyo bari barafashe hariyo ko haraboneka n'imiduga myinshi ariko irabimura gushikisa imwe ya gatondo. Nuko muri Kasika imigwano igikomeje cyane muri Kasika hari imigwano myinshi dasanzwe iriko iraba kuri no munsi w'igenekezo rya 11 nkuko amakuru yacu abandanya abitubwira. Ndibaza ndabacishizemo video ibereka ukungene abene igihugu bo muri Kasika ariko barahunga kubera ko imigwano ari myinshi ndetse nabo mugerageje kuyaga bariyo bavuga yuko ibintu bitoroshe na bukebuke. Rero reka ndabanze ndabashize ino video yerekana ubuzima bene igihugu bari muri Kasika kakanya bariko barabamo turongera mu kindi gano turasa gusubira tubabwire ukungene ibintu biriko biragenda ku mirongo y'urugamba. Vitu inawaka tena kukwetu Kasika, vitu inawaka na wakimbizi watu wanaanza tena kimbia kwenda. Jana mama umwa alipata mkichwa, leo mwingine anapata mguu nani ya somo papa umo. Ndio hivi watu wanaanza enda kwa kule wataenda pre washino kwa wasaidia hapa kuwatia magari kuwasogeza. Ndio hivi magumu tena inatuingilia huko Kasika tena maana vitu haibane Kasika kabisa vitu haibane. Tunasumbuka na kutefu. Yes, nkuko mubikurikiye muri kano karere sinabacishirijeemo ndibaza murabonye yuko abene igihugu bo muri Kasika nubwo mu bindi bice ariko baraserebura baryohewe nabo batorohewe nabo kubera ko biraboneka neza yuko imigwano ikihari kandi ikirimi cyane nkuko mwagiye murayibona masana munagenda bacishirizamo. Murabona yuko ariko barahungira mu bimodoka bimeze nk'ibibeni kugira ngo bashobore kwimukira mu bindi bice bitabiriko biraberamwo imigwano. Iva ry'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda mu cyo bari barigomwa muri Kongo ryatumye u Rwanda rutitira ku buryo bibaza neza yuko no mu bindi bice basanzwe barimo bashobora kubivanamwo umwanya n'umwanya, ndavuga za Goma ndetse na za Bukavu. Dufatiye ku bimenyesha makuru vyo hakurya Kanyaru vya bisanzwe bikora promoting cyangwa bikora propaganda bikongera bigakorera gukwamamaza ikuba vyuno muhari wizinyeshamba zabo. Biraboneka neza ko bamaze gucika intege. Dufatiwe ikiganiro Scovia yakoze nabo basanzwe bakorana bereka baboneka kabisa yuko bacitse intege ndetse ikandaza kubashiriyama ka video gato cyane nakase mu bwo bari bagize kugira ngo mwumvirize ivyo bashoboye kuvuga canke ugucika kw'intege kwa bukoziri aho nabona atacizere bagifise yuko bagifise umwanya mu gisagara ca Goma ndetse na Bukavu nkuko mubandanya mubikurikirana. Kamwe ndabashiremo ko na video ndaje ndababwira ibindi kungene biko biragenda ngako mirongo y'urugamba ubona neza yuko ibintu bitifashe. Hari abenshi bari kwatubaza ati mbe FDNB biriko biragenda gute irikira kora gute mu mirongo y'urugamba kugira ngo bikunde bazoce bagumya bino bice bano ba FDC bari baranjanjwe ko naba bazarende. Ibyo twaje tubabwire ukungene ku mirongo y'urugamba bimeze ariko muyibuke neza yuko FDNB ata operation ikora canke ata gitero yigera itegura ikora apui mu gihe FRDC yagiteguye canke wazarenda. Murabizi yuko icarijanye atari gukora ama operation yagiye gukora apui canke gushigikira abagwanira ku ruhande rwa leta ya Kongo. Mu nkundi yamaze mukurikana kana kareresi hama murabe ukungene bamaze gucika intege kabisa, bamaze kuboneka neza yuko inguvu atazo kabisa. Hama mu nyuma ya kino kiganiro hari inkuru nza kubashiriramwo umaze gukurikirana kareresi inkuru yerekana ukungene Fatibeto canke Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yakiriwe muri Uganda mu gihe tuzi neza Uganda yuko ariyo
iri inyuma y'ibibazo byose ariko biraba mu karere mugabo biyicariye bakagira abo batuma bakatuma Kenya bakatuma n'igihugu cy'u Rwanda ivyo byose murabizi ariko tuko turabona Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ariko aratembera hariya muri Uganda ataco yinona nta wamenya yuko aba yahanuje canke adashobora kugirirwa nabi kubera ko ndabizi neza yuko cyane mwese muramaze kubimenya yuko Uganda tabwo yishimiye nabukebuke intwaro yiwe ya Felix Antoine Tshisekedi Chilombo reka ndabashemo zino video hama mwibuke gufyonda subscribe mwibuke no gufyonda kuri like kugira ngo ibiganiro n'amakuru bene bibandanye bibashikira ata kibazo na kimwe hari icyo ngende kwibaza kuko M23 yavuye hariya ku bushake bwayo ubuhe bushake se kandi hari amabwiriza ya Washington avuga ko bahava na Goma bazahava rero bitwaye siki reka je ntekereza ko no kuva Goma ntacyo bitwaye cyangwa kurekura aho bafashe M23 natwirwaneho abasirikare natwirwaneho bakuremo imyenda b'abasivili bihingire borora inka yego sibyo abana bajye kwiga urwaye ajye kwivuza Uvira abasivili bahawe intwaro bazakwe amahoro aboneke The man who has closely worked with President Kaguta Museveni for the few times he has been in office, and the collaborations and bilateral relationship between the two countries has enabled Uganda to at least get peace. And Congo itself is enjoying the peace, the sweat of Uganda. The Operation Shuja, if you can recall, is one of the key steps both countries have embarked on to ensure that there is total pacification of DRC, a country which we all know is very vast. And of course, controlling this also requires double effort. And among those steps, Tshisekedi too was to reach out excellences like Yoweri Kaguta Museveni in the region, excellences like Samia Suluhu and Nairobi government of His Excellency Dr. William Ruto to at least reach at the common ground on how these nations can help a hand in as far as pacifying DRC is concerned. For now, we cannot say it is entirely peaceful, but there is hope that one day DRC will enjoy peace in every corner of that country, the country which is rich in the continent and even here in the region. But of course, without peace, all those mines can mean nothing to the citizens and to the neighbors. We have seen Uganda through the UPDF constructing roads, trying to link up Uganda to the wider market, and this is all under the harmony and the package of East Africa Integration or Federation, where these countries are trying to at least catch up with each other. Where need be, if you need security, Uganda, Kenya, Rwanda, Somalia, Burundi, and the rest can collaborate to ensure that there's peace where it is needed. In terms of development, Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi, Tanzania, and the rest can also work together to ensure that there's peace with development. And there comes the man himself in a navy blue counter suit, His Excellency Felix Tshisekedi, the President of the Democratic Republic of Congo, arriving here at Entebbe International Airport. It is the 11th of May 2026, and he is greeted there by the former Prime Minister of Uganda, Right Honorable John Patrick Amama Mbabazi. And shortly, he will also shake the hands of the receiving team there. It's a hug of welcome to the Pearl of Africa. Then he'll take salutes, receiving salutes from the service chiefs who are led by the Commander Reserve Force of Uganda, Lieutenant General Charles Otema. And thereafter, he will be walked to the Guard of Honor. And of course, there is entertainment here to usher in him and wish him well stay for the few or for the time you choose to be here in Uganda. And for me, I want to mix this sound and give you the ambience here at Entebbe International Airport. I'm C. Robert Nyango, and the arrival we are witnessing is that of the arrival of the President of DRC, His Excellency Felix Tshisekedi.
Thank you for still keeping it on UBC and also giving you the arrivals of the heads of states and dignitaries who are coming in Uganda to be part of the inauguration of His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni. And now heading to the VVIP lounge is the President of the Democratic Republic of Congo, His Excellency Felix Tshisekedi. Uganda and DRC have worked closely for over years, not only during the tenure of President Tshisekedi, but even his predecessors. There was a lot of achievements, a lot of collaborations which were taken between the two countries, and we guess under that gesture that is why His Excellency Tshisekedi is here. Of course, abachatulaba nga tukyali ku mpewo za Bukedde TV ne Star TV tujja butereevu wano okuva ku kisaawe ekya Entebbe International Airport. Tuli eno ku ludda abasinga lwe baakazaako ekisaawe ekikadde, era nga wano tukimanyi nze naawe nti omukulembeze w'eggwanga waba atambulako wano wasinga okozesa oba okweyambisa. Kale nno eyakatuuka nga bwe nkutegeezezza ye mukulembeze w'eggwanga erya Congo oba DRC, His Excellency Felix Tshisekedi. Era oyo atwaliddwa mu kisenge awategekeddwa okuwummulirwako abagenyi wano. Ajja kunywa ku lwendo lw'amazzi oba wanaaba asimye kakofi aka Uganda akalungi kamulinze dda, era bw'anaamala okuwuuta kakofi ajja kuvugibwa butereevu mu ngeri y'ekikungu mu bitiibwa ebijjuvu ebiweebwa omukulembeze w'eggwanga akyadde. Olwo nno ayolekere wonna we baba bamutegetegetedde, olwo nno agende yeetegeteeke alindirire olunaku olw'enkya olw'okwetaba obutereevu ku mikolo egy'okulayiza omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni. Kale nno okusinziira ku nteekateeka etubaguliziddwako President w'eggwanga erya Tanzania, His Excellency Dr. Samia Hassan Suluhu, kati nno bwe tulindirira era oyo bw'anaaba avuddeko ate tujja kutuuzaako butereevu okutuuka kwa President ow'eggwanga erya Congo eri ey'omumambuka. Kale nno tugenda kuba tukuwakasa bukanyama ba President bangi abagenda okujja okubaawo ng'abajulizi ku lunaku nkakasa ze naawe lw'omanyidde ddala obulungi nti lwakuba birayiro ebyokuwaate omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni obuyinza obulala. Njagala nsooka enzizeeyo akamansukira kano wali eri ku Nile Avenue ne ku Vision Group. Olwo nno wenaabaawo omulala atuuka nkomewo, olwo nno tutandikire erudda awo. Nze Robert Onyango tukyali wano ku kisaawe Entebbe.